Conference room mugabo atari ya bose abantu bakeya benshi nakweretse aho tuyigira hari hasi. Ushitse rero muri no salle de conférence urana nagasare keza gose k'abantu baba bose bariko ravuga. Ego. Abantu batikorako. Abantu bazima vraiment bicara ahantu heza hagutse hatekanye. Akazi kambe nakoze muri Amerika karakazi ntarinzi ko nokora mu buzima bwanje. Kabaye akazi ko koza ivyombo. Koza amasahani. Niho kazi kambere rakoze. Honorable police maraje kwisana road. Ndoza ico gihe umuntu yandangiye akazi no wakamfashije no wanyigisha gutwara imodoka era umuntu atazi gusoma no kwandika. Hanyuma ndemera ndaca bugufi ndagira ndoza ivyombo ndagakoramo amezi 8 ndakorako ko koza ivyombo hama canzana nako bita caregiving job. Ca ndakora caregiver. Caregiver ducunga abantu babatama abantu bafise ingorane zo mu mutwe canke bafise ibibazo bitandukanye aho tubagaburira tukaboza tukabuhagira tukabakura diaper tukabambika. Ubwo buhinga bwose urabufise buri muri wewe? Yonde ahantu idiaper nkayambika umuntu nibaza ko ata muntu yondusha. Urabitunganya neza? Ndabitunganya gose. Ni chambre iri climatisée. Yego. Television. Byose bikora. So aha rero ukabushitse. Televiziyo irakora ntimwibaza ngo ntizikora zose zirakora ngaha. Piscine ni ikintu abantu bose bakenera kugira ngo ibifashe abaraye ngaha n'abandi bahegereye kugira ngo bagire amagara meza. Iyo nayo ni handicap mu bindi. Dushitseyo rero twasanze ubuzima ni sawa ariko kandi nasanze hari aba homeless benshi. Abatagira aho baba? Batagira aho baba mu mabarabara batagira ico bafungura. Muri Amerika? Ego batunzwe na leta canke batunze n'abandi bagira neza. Barahari. Vyarashitse rero n'abarundi benshi barahari babahe mu buzima. No kuvuga umuntu aba ica ashatse. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kuri ahandi ndabura ko ari juste gale cadre from our side Black Machine Black. Behind the camera mwitu musaza kwindi mpoem idasanzwe ndagura ko je nagukwiyondi nakuzanye mu kibanza ciza kwa kuri ahandi ariko vyongeye twaje kuraba ibikorwa biriko bikorwa na bamwe mu ba diaspora no Burundi asanzwe ba muri diaspora ya Etats-Unis muri USA kwa kundi ahandi ndabura ko twaje kurabana cyane ibikorwa vyiwe mutubere no musina wese wundi mwite ndayiragije Samuel sinzi kwa kirogoye dikobo ngiraza kubitubwira aho na caca tumusanze ariko arangura imigambi muri hotel nziza cyane bantu b'Imana nimba hotel nziza ari umuti ubu tubazanye kuri pharmacy kwa kundi ahandi ndakura musanda iragije Samuel. Urakoze, merci beaucoup. Mwakoze kudutumira no munsi muri kino kiganiro cy'uno munsi. Yego. Nizera kumeze neza. Neza cyane kabisa. Toujours en mode son excellence. Yego. Aga costume kimisi yose. Oya simisi yose. Mugarakanye tuza turagashirako. Ariko kenshi ndakababonamo. Oya simisi yose ivana aho tuba turi. Tuvuge ko ari ivyo ukunda canke n'ivyo akazi kagusaba. Oya sivyo nkunda ariko nuko ni bimwe mu vyerekana neza ko umuntu bivanye n'ibikorwa bari karakora n'ahari n'ahagaze ikoti urayambara mugabo simisi yose. Bivane curimo. Pata muzi ndayiragije Samuel. Samuel ninde? Samuel ndayiragije no Murundi avuka mu ntara Makamba. Hanyuma muri commune Nyanzarake. Umutumba Nyabigina zone Kabonga. Hanyuma sanzwe ndi no Murundi mba mu mahanga mu Burundi narakoze bitari bike hanyuma muri Etats-Unis sanzwe ndongoye shira hamwe dikobu nararongoye na BDUSA nangwa amashira matandukanye mugabo ibikuru bikuru nivyo. Nivyo. Samuel imbere ko dushika kuja mu mahanga utubwa Samuel bwari bumeze gute wakuriye ha mu Burundi canke hanze y'igihugu? Nakuriye navukiye mu Burundi mugabo nkurira hanze y'igihugu nawe mu ikambi y'Umutabira. Watawe ko mu diaspora gwera kera? Nataka kumuti. Ako mu diaspora force. Kuva kera kuva na 7 nari mu ikambi ya Mutabira. Hama ngaruka ngaha aye muri 2008. Urumva yuko imyaka 12 yose namaze mu buhungi. Hama shitse ngaha aye narabandanije amashuri. Yego. Nararongoye lycée communale Nyanzarake cyo ubita doyen. Hanyuma nyuma ndaja muri kaminuza y'u Burundi ndaba umuderege hama ndaja muri comité de sage nari umusaje. Yego. Haya muri kaminuza hari abantu twabatije benshi
turabakuza yego inyuma y'ivyo narango ishira hamwe Ardide ishira hamwe rikemwe abahungutse mu Burundi akaba ishira hamwe twakoze bitari bike twakoranye na Ministère de la Solidarité mu kugarukira no gufasha abahungutse mu Burundi twita ibibazo byabo muri sangi niko novuga ubuzima bwanje bwari bwifashe hanyuma nasi tufise two nkora yego duto hama rero ngiye muri etazi nicana dukomeza ngiye muri Etats-Unis aho wari ukiri mu Burundi yego byageze gute gurushika hariya byaroroshe ko benshi uzawumva ngo ico maviza ntibiba vyoroshe ariko kandi vyaroroshe kubera ko nari nsanzwe nkundanye n'umukobwa mu ikambi y'Mutabira amapenzi wataguye ka nari nkuzi ico gihe mugabo hanyuma umukewe twari tugundanye aragenda muri Etats-Unis mu nyuma ntiyampemukira aragaruka turubaka hama rero tuca duhitamwo aho tuba turavuga ati duhitemo kuba muri Etats-Unis cha turagenda tubayo rero imba atari banga ninde yashimangiye Etats-Unis cyane ko abantu benshi uza bavuga ngo vyiza sheri ngo twa Etats-Unis ngo niho ngo abana bo kwiga neza kumva ari yagomba kugira rogira nationality oya ubwa mbere twabona yuko twoba ngaha ko tumaze kwipanga gato twabona ko twoba hano muga mu nyuma ndankateka nanje muri Etats-Unis ngo manza kuhabona ajya amagraciere nawe utangure kuyabona hama rero caragenda shitseyo cyamubwira nti hano mbona twohaba yego hanyuma na hariya tukahaba ubu rero tuba habiri tuba hose tuba ngaha tukabana hariya ubu uravuze ati hariya twona haba yego yavyakiriye gute bo uwe uco arakeneye yari umugabo ivyo bindi vyahaba nibiki ntivyari igihamba nuko twoba turi kumwe nico cari gihambaye hari wavuze ngo umugabo araryoha n'umugore araryoha donc mwese chef ari n'igituma nica ngomba kuvuga muri usange iyo hari urukundo hari ubumwe nta kintu na kimwe kitaryoshe mu buzima wow kintu gikomeye cyane Queen poem nuko amahanga horo yumva igihugu benshi bakunze kuvuga ngo gitwara isi fugiye mu gihugu ciza cy'amata n'ubuki hari asinze ingene bacita ugishikari ya impression ya mbere wagize ni ya no ikintu cya mbere ugeze muri Etats-Unis ubona yuko ibihugu vya Afrika turi nyuma si Burundi gusa hari gihe abantu bavuga ngo mu Burundi gusa si Burundi gusa maze gutembera mu bihugu byinshi vya Afrika mugabo ugeze muri ivyo bihugu urabona difference itandukaniro bwa mbere ni inyubako z'amabarabara z'amazu n'ibindi ibibuga vy'indege urabona neza vraiment itandukaniro hanyuma akabijya nuko bafise amahinguriro menshi barakora cyane nico gituma uza wumva abantu bamwe bari ngahe Bujumbura baravyuka mu gatondo bagasiga iminwa gusa bagacagenda kwibarabara nta kazi mugabo muri Amerika suko muri Amerika abantu benshi baravyuka bakaja ku kazi hama bakaja kwikora bavuye gukora akazi rero ni iyo ngorane ya mbere bisigura kuri hariya iyo costume utayamba yo muta ndayambara mugabo si misi yose nuno munsi usanze nambaye ikoti mugiye cyo nambaye ibutura ariko hariya mamwe mu miti ariko ndakora no ngaha ndakorereka ndakura bivana n'umwanya kwama mu ikoti nasanze umugani wawe hari abantu benshi babazi yuko kwama mu ikoti ari bwo butore sivyo kintu cyose n'umwanya wacu mugabo kameme ugiye ahantu hiyubashe ugiye gusenga cyangwa ugiye mu rundi rubanza uteza kwambara neza mugabo uri kuraponda uri urafyatura amatafari ntico wambara ikoti ivyo navyo nabibayemo nakubwiye ubuzima naciye mu byo nabibayemwo igihe kirekire ikintu cyose n'umwanya wacu no muri Amerika rero umwanya munini umuntu aba ari karakora hari igihe uri kurakora akazi uba wambaye uko hari igihe ukura ukambara impuzu zijanye n'akazi ugomba gukora ikintu cyose rero n'umwanya wacu bikubiza ku yindi poem dasaza umuntu ataraviye Bujumbura agomba je hariya abona menga hariya amahera bayatura hasi hariya biba vyorosha ubuzima ewana niko babizi benshi niko babizi ariko je imyaka yose mayi muri Amerika nta muzungu arampa $1 na rimwe $1 rimwe muganga ayi Burundi uzawumva ngo amakoroka amakoroka urumva umuntu araronka amakoroka umuntu akamuha hanyuma ikibazo rero tugira uhaye umwiteye mu ijambo rimwe acagomba yuko nejo umwongera mugashatse kuvuga hari n'abantu babigira umugigwa naho usanga rero hari kunyifato tugayitse hirya no hino ku ma social media bamwe bakitira amazina y'umuntu nkaje namaze gushika ugasanga umuntu ariko arita amazina yanje agomba kwescroka abantu ivyo ni ibintu bishika cyane iyo hari ahantu hatari terambere mu ijambo rimwe abazungu barazi amafaranga icarico barazi dollar icarico naho yobe isenti rimwe nta guhebera mugabo ngaha aya nasanze amafaranga ijana bamwe barakengera aho nahaye inoti jana zijana urumva ko ari ibihumbi 10
ndayamuhaye acavuga ngo ijana kweri cavuga nti abarundi ntibaramenya akamaro k'amafaranga amahera uko ari kose agumara amafaranga mu ijambo rimwe yatora hose agumara amafaranga nuko rero washitse ururutse aeroport ubuzima wonye bumeze gute ubuzima ni bon ukicururuka Amerika warubona muri film urayishitsemwo ticewe Samuel kuva imakamba nakibosha nageze muri Amerika byarashitse byarashitse nivyo kandi kuvyo kuri uko bivuga sinigeze ndabitegura erega hari abantu bagiye muri Amerika mu nzira zitandukanye hari babitegura na base n'abanyina ko bari basanzwe babishoboye hari n'abandi twasanze twisangayo kubera ko tari tubishoboye ikibabaje gusa nuko abantu benshi bashitse batibuka ubuzima baciyemwo baca bagomba kwita abantu batigeze baba ubuzima bubi iyo nayo ni handicap mu bindi dushitseyo rero twasanze ubuzima ni sawa ariko kandi nasanze hari aba homeless benshi abatagira aho baba batagira aho baba mu mabarabara batagira icyo bafungura muri Amerika yego batunzwe na leta canke batunze n'abandi bagira neza barahari vyarashitse rero n'abarundi benshi barahari babaye mu buzima no kuvuga umuntu aba icyo ashatse umugeze muri Amerika vraiment ubico ushatse ushatse ko uba mu homeless ni minute 2 gusa wamubaye ushatse ko ukora ukiteza imbere uratera imbere pe tureka gutera imbere ku rugero rungana ariko ntitugaruka tuwe muri bwa buzima twarimwo turafise akarusho tuba twagezeko akazi rero twarakaronse kenshi turakora narakora aya majoro je nakoze ubuzi bwinshi nka 2-3 aho ukora amasaha 16 ku munsi bivaye n'ico uri kurarondera urumva ufise nk'ubuzi bubiri akazi kose ni nk'amasaha 8 16 yego nimba atari banga washitse ukora ibiki nakoze ubuzi butandukanye yabaye twabona kumenga twara ministeri navuye muri kaminuza azoshinga sendika wewe ushitse muri Amerika washitse ukori washaka navuye muri kaminuza y'u Burundi nabona ko nkomeye nabona ko nkomeye ico gihe kubera ko nari ndongo ya d'abord abanyeshuri nari muri comité dosage hanyuma nari ndongo shiramo ry'abahungutse mu Burundi bwose nari maze kuja gusiyeja mu namashinga amateka muri 2013 igihe haba revision y'abahungutse urumva ku izina ry'abahungutse bose nje nari naserutse muri Ardide urumva rero ngiye muri Amerika nabigiye batwigisha polisime gikokora nari umupoire kabisa yemera urumva ko nari umusaje honorable polisime imvura iguye siniruka eka muri Amerika naremera nkanyagirwa hari neje hano bavuga ngo umupoire ntiyiruka ngo agenda bukebuke rero nshitseyo vyaratumye ndengana ivyo vyose ndabirengera akazi kambe nakoze muri Amerika karakazi ntarinzi ko nokora mu buzima bwanje kabaye akazi ko koza ivyombo koza amasahani niho kazi kambere rakoze honorable police maraje kwisana ro ndoza ico gihe umuntu yandangiye akazi no wakamfashije nuwanyigisha gutwara imodoka era umuntu atazi gusoma no kwandika hanyuma ndemera ndaca bugufi ndagira ndoza ivyombo ndagakoramo amezi 8 jewe byanjanye mu mutwi wanje kwari kuvuga nti jewe ico nshaka na madolari aho ndayatora I don't care je nkeneye kuronka uduhera duke itumfasha mbeho hanyuma nshobore kuva muri bwa buzima narimwe nje mu bundi ico gihe rero ivyo kugara nabanje kubishira hasi hanyuma ndakora nakabaramwe amezi 8 ndava ngaho carumva handi hantu hari diri y'amafaranga mvuga nti basha akandagahevye hanyuma canda bufatanya ari bubiri bwa mbere ndakora ko kokoze ivyombo hama canzana nako nako bita caregiving job canda kora caregive caregiver no ducunga abantu babatama abantu bafise ingorane zo mu mutwe canke bafise ibibazo bitandukanye aho tubagaburira tukaboza tukabuhagira tukabakura diaper tukabambika ubwo buhinga bwose urabufise buri muri wewe yonde ahantu idiaper nkayambika umuntu nibaza ko ata muntu yondusha urabitunganya neza ndabitunganya gose n'umuntu wakunda kandi kazi mfise mu experience nziza gose namaze mu myaka irenga 5 manda yose kuko urumva jewe navuga nti ahantu hari amahera sinkeringa ivyo ndabibamwo mu nyuma rero nja ndabandanya ishuri ryanje muri kaminuza Grand Canyon University navuye ngane muri histoire muri science politique hanyuma ndabandanya rero nja muri sociology ndiga nkiriko ndiga rero
numva umenga nturondera kandi kazi nkora hanyuma barampamagara umwe arambwira ati we kuzi igiswahili ukabuzi igifaransa ukaba uri mu ishuri ngo dufashe ngaha turakeneye abantu badufasha kwakira impunzi zivuye mu isi itandukanye cyane rero muri Catholic Charities shiramwe ryakira impunzi cankorayo ico gihe rero cansubira kwambara ikoti nari mvuye muri bwa buzima bwo koza ivyombo kandi yari rigukumbuye yego cansubira kuba rero umuntu kugira ushikira aho hantu waca kuri protocol dace ku bantu batatu ni washikira hama rero aho nyashana uvumenga ndakomeye numva ndakomeye kabisa ndosa akazi keza kwitwa case manager urumva kantu manager urumva mu manager urumva kameme kabara kantu keza karyoshe nawe uti ntawe ufata twaye numva umenga biraryoshe kandi nsubiye mu bintu nakunda nashaka ndabikora ndakamaramwo umwaka urenga mpejeje amashuri rero ndababwira nti yamara mu nyongera umushahara rero ubu uye mfise bachelor degree sinshobora guma nkorera amahera yandi nahora nkorera ico gihe amahera make cyane ndavuga nti nyongera faranga kunyongera bati tuzokongera umwaka uza ati tuzogushika kwa $2 ku isaha vuga nti okay sawa cyanda vyiga rero mvuga nti je bisino bibamwo cyafata ingingo yo guheba ako kazi cyanda ndagaheba kabisa mfata ingingo yo kuvuga nti ivyo kwama mu biro ngaye nsa neza abantu muri community baravuga bati case manager kugira unshikire cyaba ikintu kigoye cyane hama rero ndumva yuko ubwo buzima bw'uko ntinyitse muga ntagira amafaranga ubuzima yuko nubahitse muga ntafise amahera mvuga nti ndabihevye bwagenda cyara umuntu nkifise ingufu zo gukora cyanda subira muri ka kazi rero cyanda biheba cyasubira nti je nsubiye muri ka kazi nkora ubuzi bubiri rero niho nakora ubuzi bubiri mfata ako kazi nakora ndagaheba cyasubira muri vya bindi rero vya caregiving aho nakora muri DDD no kuvuga ahantu bimwe nakubwira vyo gufasha abantu kubagaburira kubatunga no kubacungera hama mfatanya nakandi kageva cyangwa ubuzi buri bwa caregiving amasaha yandi 16 turashimye yego nemera cyubahiro ndagita abantu barantwenga pe baravuga bati wa mugabo nubwo yize n'ikigugu none avuye muri Katolika bamwe batangura kuvuga ko banyirukanye urumva kandi batanyirukanye ari ngingo nifati amatwa asumira ngo ari n'umukiro ego umukiro cyane ndashenda umukiro yemera ego naravyemera narongoye umuhari wa kiro muri Nyanzarake paroisse Nyanzarake narabyifashemo neza cyane nuko urasubire kuri ako kazi cyafata rero ubwo buzi buri ndabukora canda dubla rero umushahara no kuvuga amahera nahora mpembwa nambaye ikoti ndayagwiza n'ibice 2.5 kuko ico gihe nakorera amahera ari hagati ya 15 na 16 umugabo cangenda gukorera amahera ari mu 32 40 ku munsi kwisaha ego wow no kuvuga kubera nakora ubuzi bubiri hari igihe nakoresha bita overtime uko nakora cyane niko naho amahera yongera kuri saha uko nakora make hama ndakora cyane rero cyangwa ubuzi bubiri cyanda bibamwe rero ndemera abantu baravuga yuko bamwirukanye mu kazi mugani bamenye plan sanje kwa kurondera money cash ego vraiment mula jewe ndi mu Barundi baguze inzu muri Amerika mu gihe gito cyane bari maze ico gihe hano ari imperereye hari abarundi benshi baguze cyandagura inzu kuri mbere yanje kwa kungura inzu kwanza ugira aho uba ego mbandaguze inzu kwera nakoze cyane ndakora kabisa maze kuronka iyo nzu rero mu nyuma naguciriyemo mu byo namasenga imana jewe sinzocikale nsange inzu yanje ya mbere iri ku mpanda yagira ubahura kamererwa neza urabona nivyo birumvikana ndemera rero ndatukwa ndakora ubuzi ndakura amadaipa nakazi vraiment kakengeretse mugabo nta kazi kakengeretse mu gihe uzi curondera iyo uzi curondera amafaranga uzi ko uyaronka ndagakora mu nyuma rero ntangura guhindura ubuzima maze kugura inzu famille yanje ihagaze neza ntangura yo kwiyumvira cyane canavuga nti ibintu nkoze imyaka yose umuntu ufite diplome nkaba nkorera abantu badafite na niveau d'étude mfise nanje no bikora ntangura yo kwiga ingere no kwikorera ivyanje mva muri iyo nzira rero mpera mu nzu yanje nyene nkora ivyanje turacari ngaho nyene twumvise urugendo ngene rwari rumeze encore plus ufise umukenyezi n'urugo rushasha cyari byoroshe kumanaginga ivyo bintu byose ko twumva amasaha 16 umwanya w'umukenyezi ivyo uburazi ko ari hatari
byari byoroshye kubimanaging byari byoroshye kubera donc ni inyigisho naye namuteguye yarabizi naye namubwiye ntigituma twoba muri Amerika nuko twogerageza kurondera hano turondeye birakunda ubundi bwo twoca tugaruka tukibera mu Burundi naho rero nakora cyane mugo umwanya we ntibisigura ko wari ubuze umwanya wari uhari yarawuronka kabisa ntigeze yidoga kuri ico nuko muri rusangi twarakomeje duheraho canja mu vyanje rero ntangura kwikorera ivyanje mu mutahe muto nari mfise ndagenda ndatangura kubera nafise inzu yiwanje hanyuma na yanzu yanje rero ndayivamwo yari yacitse yakazi ndayivamwo nsubira gupanga kuko abantu benshi ati twa mugabo inzu yamunaniye kuriha amajambo aravugwa menshi kubera ni hari inzu ari gwa urayiriha of course ikori bo turetse n'ivyo si bimwe byo kugura inzu ngo wariguze cash ico gihe nico bita down payment aba harumwe amahera yawe mugaha karimo n'amahera ya bank muganda shima Imana ko hageze igihe byose nkabivamwo nkashobora kubiriha nkabitunganya nkaba nigenga haleluya nico cari gihambaye mugabo urumva mu buzima bw'abana b'abantu abantu benshi bakora ikintu ngo barabatwenga je ntwenga uno munsi ntajo mugabo ejo abari guzoza kuvuga uti ebana wewe komera rero ivyo gutwenga mu kanya gato nivyo nasanze abantu benshi batinya reka abantu bagutwenge nta ngorane ufise intumbero y'ubuzima nta kibazo nivyo nkunda kubona abantu ngaha benshi babona ngo aka kazi karakengeretse ngo akarakengeretse nta kazi kagayitse kabaho ahubwo we ni ukengeretse ni ukengeretse kuko mu mutwe wawe haranakengeretse hakengeretse kuko ntutahura ubuzima n'amafaranga ntuboni yuje reka da jewe nabwiye abantu hari umuntu yansavye inshuro nka zitatu ndamuha 50 100 hanyuma imisi yose nkama namusanga kwibarabara asa neza yagayaga yisokoje yurira imodoka afata yindi nabaza nawe bayeho gute ngo barancorera baragucorera bambwira ni womara imisi nk'itatu uriko wacakaye ugacakara ivyo gucorera ntose urakuvyiyumvira woca wimvira ingene wikora ivyo wagatera imbere ukagenda neza muri sange nuko vyagenze ntivyari vyoroshe ico gihe mugabo naremeye ndabikorera kuko narinzi ico nshaka gushika ko mu buzima abantu benshi bumva Amerika mvumenga ni cash bashika batora mu gihe atahantu namwe kwisuro nk'amafaranga utanga ntibikunda urakora abasigaye Bujumbura za Makamba hari umuryango uri kuratigita nkuko bavyakira gute na cyacara ko masaha 16 umuntu abagoye gutora kabisa oya kintu kibabaje nuko abantu benshi twagiye turafasha ataco bimari nico kiba kibabaje cyane iyo ufashije umuntu ukamuha amahera je navuye ngaha aye ku ufise umuriyoni wawe uri umuntu ukomeye cyane ngaha mugabo hari abantu waha nk'umuriyoni ico gihe hama mu nyuma ugasanga ushitse ngaha ugasanga ntaco yigeze yimarira motife ngo nabuze ico nokora umuriyoni w'amarundi wowe urico ukora aha ni wodandaza amagi mwibarabara ugatera imbere Emilio harimo umutahe mugabo n'abarundi bangahe ngaha baheje kaminuza yo kwemera kudandaza amagi mwibarabara nta numwe koko bazi yuko umuntu ariko aradandaza amagi mwibarabara ari umuha w'umuresi ari umuyaya ari umubone nivyo bazi mugabo c'est pas ça koko igira imwe rigugwa amajana 6 washaka amajana 5 mugabo uridandaza arihiye na amajana 8 menga nangahe amajana 7 amajana 8 none wumva kwigira imwe wunguka amafaranga amajana 2 wumva udandaje amagi 100 ku munsi wungutse amahera ngahe 2020 none ujya mwana abamukoresha donc baramuhemba bamuha 2020 cyangwa 10 ku munsi kubera ko tuvuga uti ngomba basi ndavyikorere ndafise kudandaza amagi vraiment nta mutahe bisaba ibihumba amajana 3 watangura ibihumba amajana 4 watangura ukacudandaza amagi n'utubiriti n'utuntu cyatsi yatunyene n'utujojone twonyene hama ukacuja kugakinga ukazurasirikira ukavuga ati ya magi mugabo ivyo abarundi no humuha amafaranga yumva ivyo ntavyiyumvira kuko azi yuko ubikora ari umuntu akengeretse cyane ngira baba bakeneye mu bafashe mu vyo bashoboye kumufasha mu vyo bashoboye no kuvuga nimba twari imodoka umugurira imodoka w'umutaximan nimba ari umuyangayanga umugurira impene abaga impene naho rero birananirira naho birananirira besha bagomba kuba mu modoka bagomba ubuzima bworoshe bagomba ubuzima buce hagufi nta numwe agomba guca bugufi nta numwe agomba gukora ubukorwa buto bw'amaboko
eka bose bagomba kwicara mu biro, bose bagomba kwicara mu modoka nziza nziza, muga ntibikunda. Ntushobora gutera imbere udafise iyo mitegekero, kwiyumvira kwa gushimike gutera imbere. Ubwa mbere guca bugufi. Icya kabiri ukabona yuko umuntu ari umuntu. Nasanze ngaha aya abantu barakengera cyane abantu bagira n'amaguru. Barakengera abantu badandaza utwo tuntu. Mugabo urumva ikintu abantu bakwiye kumenya nuko urya nyene ukengera uri kuracako ejo nawe nibazo bageza ahandi hantu kana zona gusumvya kuko ari karagerageza gukora. Hababuze ikintu kimwe gusa. Ingene aronka umuntu amushigikira n'ingene akora neza. Rero abantu twagiye turafasha canke abantu bafashwa cyane n'abundi diaspora bo bavyita ngo namakoroka. Urumva ngo namatibuka bigaca bituma rero ibintu byose biyangana. Muri sangi nivyo. Turacari ngaho nyene biriko biza kwindi poem idasanzwe. Kura bitubwira. Nimba atari banga mwagiye muri Amerika mu mwaka wajyana. Je ninje muri Amerika 2013 mu 12 itariki 26. Naninjiye muri Etats-Unis. Mu 12 itariki 26 uzo kwije imyaka 10 uba muri Amerika. December. Yego. Turacari ngaho. Ndakeneye kumenya. Iyo abantu bashitse hariya baba bagiye bavuga bati ndagiye je sinzogaruka kabisa. Narashitse. Hari n'abandi bavuga bati ngiye kugira ndondere umutahe ngaruke. Abandi bakavuga ati ngiye jewe noge nationality hama ngaruke mu Burundi kugira ngo binyorohere kuzozunguruka ibihugu niko narondera imari nzana mu gihugu. Wowe nawe ugishikayo urateye imbere. Bica bigenda gute? Watangwe kwiyumvira ryari gukurangura imigambi yo mu Burundi imbere ko dushika ku igikorwa cyatuzanye ngaho. Muri usange niwe nakubwira umuntu wese vana nikimujanye. Ndakubwiza ukuri naho wogena muri Amerika ubunyene bakaguterekayo. Udafise intumbero nta kimwe wumvamo. Kujya wagiye niko uzogaruka kuko wagiye udafise intumbero. Donc mugabo wagiye ufise intumbero uzohindura ubuzima. Nimwe namye mvuga nimbo nkurikirana kenshi ndakunda kubivuga. Hari umuntu yagiye muri Amerika avuga ati je ngiye kurya no kunwa gusa kuko indya zirahari inzara naroshonje imyaka yose ngiye kuyikiza muri Amerika. Hari umuntu yatwawe n'ico gusa. Uyo rero nawe basha Amerika irakugaburira pe. N'ubunyene bwo vuga urahevye akazi. Amerika iraguha ivyo uri. Ukacuja kuri food stamp imyaka yose ukaguma urya ukavyibuka mererwa neza nta ngorane. Mugabo udafise ya ntumbero kuvuga ati ngire ico nimariye, ngire ico mariye muryango, ngire ico nteguriye bene wacu, abana navyaye bica bigorana. Mu jambo rimwe rero urumva ati natanguye gufasha ryari kwiyumvira gukorera ngaha navuye ngaha narabiteguye ko neza kugenda. Ikintu ca mbere nakoze mu mwaka wa mbere nani ubatse inzu yanje ya mbere mu Burundi. Haya mu Busoro hajya. Mu Kanyosha mu Busoro. Ko navuga nti jewe ndumupware gikokora polisime gikokora mugabo w'umumakizare yibera muri kaminuza y'u Burundi. Wasaje makina. Nabaye kumutanga gato narabaye hajya ndase ntakubye ko ariho na. Hama ndavuga nti ikintu ca mbere nzokora ngeze muri Amerika no kubaka inzu nziza i Burundi. Hama rero nshitseho ikintu ca mbere nakora ndondera amafaranga amahera yose naronka ca ndungika nubaka inzu. Mu mwaka umwe nari nubatse inzu. Wow. Ikintu gikomeye cyane. No kuvuga ni kwera naye nabiteguye. Mugabo wagiye utategekanye ibyo utavyiyumvira ndaboro wokora neza wokora cyane uronderi. Erega ukora cyane birafise ikibigutera. Ufise igituma, ufise intumbero na vision ugomba gushikako. Uvuze ati nkagoro ngomba ibihumbi 10 mu mezi 3 nzobe ndabifise. Ukoze cyane muri Amerika urayaronka. Ufise ibihumbi 10 cash. Akazi kose ko yagu. Ucukora gusubuzi bubiri butatu ugakora cyane umwanya w'amarigara ukawugabanya umwanya w'ikiroro ukawuheba hanyuma ugakora cyane gose. Yego. Nuko turi rero kuri Samuel's Hope Hotel. Queen poem. Bica biza gute kugira ngo ino hotel nziza igicapo cyayo kuciyumvira byakuje mu ryari. Musango urabona ko kano ga hotel gatoyi. Si kanini. Ni gatoyi. Ni gato bivanye ni kukabona cyangwa ni gato bivanye nuko ama hotel asabwa kumera. Oya ni gatoyi washaka ugiye kuraba neza urabona neza yuko iyi hotel yubatse gutandukanye n'andi ma hotel. Ni gato d'abord kuko nkitangura kubaka nagomba ahantu kuba. Hiwanje nagomba urumva kumva hariya navuga nti hariya ndahinduye ngoma nimuke nje ahandi. Numva nti nyabugete ahantu hashushe hazimvye ahantu ha VIP hameze neza
numva umenga nanje nogira parcelle aho hantu ubwa mbere mbanza ndaguza parcelle hanyuma mu nyuma ndavuga nti reka nubake nubaka ahantu hiwanje ce nitahira wavuga nje ngomba kwitahira hama ca ndubaka muri rusange ndatanga kubaka hano mvuga ko ariho nzoba nagiye guhinduramwo hotel mu nyuma bica bikuzamo gute vy'amahoteli nahinduye kubera ko navuga nti uko biri kose ntiharagera ko ntaha hari ikindi kintu kimwe niko ndakora ninagiheza nzoca rero nsubira mu Burundi ndahakora imigambi myinshi iteye ubwoba hama rero navuga nti reka hano hantu kubera ko ntazohaba umwanya munini gose reka mbe ndahakorera iyi hotel iyi projet rero nandifise kuva kera cyane mugabo nagomba kuzobikora mu myaka iri imbere mugabo maze gutangura kubaka mbona uburyo buhahereye n'ibindi vuga nti reka icumiro canje gitangura ubunyene hama nzogikuza bukebuke nuko rero hotel Samuel's Hope Hotel yaje hanyuma rero mvuze Samuel's Hope no muri Amerika n'ahandi hantu hose ibintu byose nagenda akora birimwo akantu hope icyizere espoir kubera ko umuntu aba yaciye kure aba yavuye kure aba yagiye araca mu bintu byinshi uri kurandaba mu ikambi y'Umutabira nambaye akabutura nta ngenda migroupe ko nagira ico nambara donc urumva umuntu aba yavuye kure ubuzima hama rero jewe aho ngeze hose nca nshima Imana avuga nti bimwe nizera bizotinda bishoboke naro tuvuga ati Samuel's Hope ico cizere rero turagifise yuko biciye mu bikorwa vy'iterambere mu bikorwa dukora ubuzima bwacu bw'abandi bw'imiryango n'inshuti n'abagenzi nabwo nye bushobora kugira ico butanzi bugahinduka hoba harageze igihe umunsi umwe utakaze icizere ku buryo iminsi yose wamusaba abantu mu iterambere ryabo bagumara icizere nta munsi numwe nigeze ntakaze icizere je no mu ikambi y'Umutabira je nari photographe rega bimwe nakubwira kugira ngo bavuga ngo ubuja gusha bugira buratagara je wama uri umuntu wikoze uhagaritse kwibarabara iminsi yose ntabona ivyo ukora aho je cyambona yuko nta kazoza ufise so tubaza gufata umenye ahantu wivye donc je mvuga yuko ni vyiza yuko umuntu wese agerageza gukora mu ikambi y'Umutabira naci bikonkwano nararima narafyatura narakoze ibintu vyinshi ni naho nakwiyo appareil photo yanje ko navuga nje ndakeneye umwuga wo gufotora mugabo ico gihe pare yaguwa sase nkani mi mugana arayabuze ico gihe ndavuga ngiye guca amafaranga ku nkanda ndagenda ndarima ndafyatura hama marana yaronka ntagura gufotora ubuzima bwanje mu ikambi bwari bumeze neza mu nyuma mu myaka ya mbere bwari bimuga mu nyuma nari mpagaze neza kuko narakoze ndaronka umutahe ndaja mu vyo gufotora ndakora ivyanje hanyuma ntangura kujya amafaranga abakobwa bakunda abantu bakora ngira naho sheri yatanguye kubona yuko umubera umugabo w'ubuzima oya abakobwa mbere ntibakunda abantu bakora oya abakobwa bakunda abantu bari mu biro n'abantu bama bafise imodoka nziza hari igihe nigiye mu modoka uzubona umuntu akubwira ibintu ugatanga kubera ko muga igihe cyose nari ku maguru n'igihe naba ngaha nkora nta mukobwa je nabwigere ashobora kunyegera ntihari bwabe interese nawe nta mukobwa ashobora kunyegera so mu ijambo rimwe ivyo by'abakobwa bakunda abantu gusa umuntu wese w'umukozi abakobwa barashiye ubwenge abakobwa barakunda umuntu afise amafaranga c'est tout abamotari bafise amafaranga none bafise amafaranga abataxivero bafise amafaranga umuntu wese afise ico yinjiza ku kwezi asamaye ashobora gukora ukwezi kose akorera abakobwa kuko baramwegera akamubwira ati nahagacupa erega nubwo bwenge rero buca bugaruka umuntu wese umukobwa ara umuntu wese afise ikintu yinjiza nawe ari amafaranga igihumbi umukobwa yabonye ko yaronka ku kwezi arakwiyegereza bon simvuze bose ariko mvuze babandi bakobwa nabonye binebwe bibipfu nabonyene bamwe badashobora nabo kutegura ubuzima bwabo kugira ngo bashobore kuraba ingene bagira ivya biri yakuye turi ngare kuri Samuel's Hope Hotel sizwe ushobora kwadutembereza kugira ngo dushobore kuhabona ego ndashobora kubikora nuko rero bwana Gael urabona nari nabikubwiye iyi ni piscine intumbero yacu nuko i hotel cyane tukitangura havuze ngo ni yaba diaspora abantu baba hanze barakunda koga cyane piscine ni ikintu abantu bose bakenera ariko n'abantu ngaha lokale barakenera ino piscine munyabugetere rero nibaza ko
niyo piscine ya mbere dufise ngaha aye nziza iteye igomwe kugira ngo ibifashe abaraye ngaha n'abandi bahegereye kugira ngo bagire amagara meza urazi koga navyo ko ari siporo mu zindi kandi bishobora gufasha abatari bake bisigura ko umuntu agize natation bimworohera kugira ubuzima bugende neza cyane ikintu gikomeye cyane aco kirahambaye hama aha urabona ko ni comptoir kimeze neza cyane urashobora kwicara ukumva ukicarako ukumva tuno dutebe nyene tumeze neza kameme urabona ko ari ikindi kintu ciza cyane ushobora kwihindukiza urahindukira ukaraba piscine ukagira nte dutebe natuvanye ahantu nitumenyerewe cyane ushobora kubona ko dusa n'uzubo sanze umenyere mugasizo sizo izi n'izindi aha rero bisigura ko ushobora gutuma ko icyunywa cyari cyo cyose donc wewe uri mu cyumba urabona dufise telefone irahari dufise ibintu byose hajya ntiwirigura wafashe chambre bijya vyo ko tubona umanuka uza kudodora hamagara muri chambre yawe gira commande dufise telefone kuri bar dufise telefone mu gikoni ndaza kubikwereka uraza kubibona turabona na mutama hari aba yambaye costume voilà abakozi baba bambaye neza cyane yego uyu ni umuboss wo ngaha n'umujera wa hano kuri Samuel's Hope uti rero warabanuje yangeso yo kwambara ama costume cyane oya kameme byo barabizi barazi yuko oya muri rusangi hoteli yose nziza inyambaro nayo ifise kivuze kuko haraho nagiye ryari reka nabireka ivyo ntibikenewe mugabo je mvuga ivyo wanje kandi abivuge twe tugomba kwerekana ko ino hoteli si abantu bo ngaha gusa ni hoteli mpuzamakungu izo kwakira ingenzi z'akarere n'abandi batandukanye turacabandanye hamurabona ni machine ikora neza ka kantu kameze neza udu cafe twiza gose utuntu dutuma nyene umuntu amererwa neza ego bisigura ko babantu baje mu bubare no mu hotel ugasanga ntibakunda kayoga abatari privé kuza ngaha hanyuma haratwa hateguye neza ku buryo hashobora gukora ibikorwa bitandukanye urabona ingene hatunganijwe donc aha hashobora kubamwo parking hashobora kubamwo salle de conférence canke salle de réception mu gihe hari umuntu yaje avuye hanze cyangwa undi muntu avuga ati ngomba kuhamara indwi ndahakorere vyose hano birashoboka rero tumaze gukorana n'abatari bake yaba leta n'abandi amakontrato yakorana kugira ngo tudufashanye ngaha kwakira amanama amakoraniro mpuzamakungu rero amakoraniro mpuzamakungu ayo habera hariya hejuru ndaza kukwereka ingene hatunganije nico tiyumviriye urabona rero yuko ari ahantu hagutse dushobora gukora ibindi hama rero navuze ko mama ntagure gutembereza ico no kongera ko bwa mbere nuko tufise imodoka nziza wagize reservation ngaha ukabura umuntu uvuye hanze y'igihugu canke ugomba kuza gufata urugendo turagutwara uva tukuvana ngaha tukagutwara kuri airport izi ni imodoka nziza z'akazi za Samuel's Hope Hotel izi hariho n'izindi zibiri harya imodoka nziza cyane je mba muri Simba bisaka izi zibiri nizo zakira abantu bavuye ku baje kuri hotel bavuye ku kibuga c'indege canke tubatora ku mipaka atandukanye izi nizo modoka tubatwaramwo modoka nziza cyane bisigura ko ico umuntu ayifuza no kubijanye ku mudeplacer gishobora kuja kandi birazimbutse cyane je nibaza yuko abantu bazotinda batahure babone neza ivyo niko ndavuga ivyo ari vyo turacagera ziriya zose n'izindi miduga ujyanye ni modoka iyi ni imodoka y'akazi ijya imodoka nayo nziza cyane idufasha ku kazi hanyuma rero reka mbere ko tuje indani manze ndakwereke gato hano kubera ko ndabereka parking kugira ngo ushobore kuraba neza ingene hano hapanze turashobora guca ngaha ntaco twugururiye umuryango urabona uvuye hariya ukaza ugashika urabona ko imodoka yawe ushobora kuyinjiza directement indani tukakwakira neza tukayikubikira pour raison de sécurité canke privacy imodoka yawe turayibika neza tufise ahantu twateguye habaye hato turafise ahantu twateganje garage parking yazo aho tukubikira imodoka neza kuko ari abantu batabakeneye ko bamenya ko umuntu ari aha tukabasaba ko imodoka zabo tuzibabikira ahantu mu ijambo rimwe n'ivyo hanyuma ukije rero urabona ugeze ngaha ino view urabona ino view ko
ari ahantu heza cyane. Ukinabona kwanze cubona ko ari ahantu hafise impwemu. Climatiseur nyinshi cyane. Yego na climatiseur vraiment. Abashe ico twaragitoreye umuti. Idarapo y'u Burundi, idarapo ya EAC n'idarapo ya Samuel Swop. Yego ico kirahambaye. Ndabimenyere ku mahoteli ya 5 étoiles. Yego twebwe je nibaza yaba habaho 6 étoiles. Twari kuba 6 étoiles. Nuko gusa urumva tutu. Iyo ni ya modoka? Yo ni imwe mu zindi modoka z'akazi. Yego. Ni modoka nziza, ni modoka muri rusangi mararubanza, modoka nziza kabisa. Nta muntu ninakubwira igiciro uraza gutangara. Ni ku buntu. Tugomba ko abantu bijukira kudasesagura amafaranga. Bakaronka service nziza ku mwanya, ku gihe, ariko kandi bagaheza bakaziganya amafaranga. Bisigura ko reservation mu mahoteli ngaha menshi azimvye gose ateye ubwoba. Mugagenda kuraba ibirimwo nibigize na service utanga nkumigwa. Je no kubwiza je mba muri Etazini hari amahoteli maze kuraramwo ngaha mbona yitwa ko akomeye. Mugabo ndiko ndashira ku rugero rwahomba nigene mbona umenga abo ngaha babona umenga ni sawa. Mugabo ahandi ukavuga uti yamara harakantu tugihaza. Jewe nibaza yuko intumbero nakantu kintango intumbero yanje no kubaka rero ikindi kintu kinini cyane kizotuma tuba ku rundi rugero. Mugabo ngomba ndakwereke kuri bigusa wabonye amamodoka twe twakiramwe abantu. Yego. Turagutwara, turagutora. Yego. Hanyuma turanagutembereza hagati mu gihugu ubishatse. Donc izo ni service dutanga. Hanyuma rero umutekano wacu ni ikintu gikomeye. Urabona ugishitse hajya security baragucekinga ngira baba checkings. Yego baducekinze kabisa. Ntimushobora kugira kwinjira bataravye yuko atakigwanisho atakindi kintu mufise. Ivyo ni ibintu nkora mutima cyane. Hama rero uje ngaha urumva urabona ko twitunganije. Yego. Umutekano ni ikintu kiri on top, ni priority ngaha. Mwari komeje. Ni umutekano kabisa. Umutekano ebana nico kintu cyambere giteye ubwoba dufise dushiramwe ingufu kurusha ibindi. Urabona imashine ngaha Yego. Umuntu wese mbere yuko yinjira iyi mashine irakora. Urashiramwe ibintu vyawe ugascaninga. Urabona ko bica bigenda neza. Kandi kubera kadapeza. Hanyuma ikagenda ukayitorera imbere turaskana. Yego. Hanyuma tukirigaho nyene imbere ko tubandanya hariho na camera de surveillance. Of course yes. Zikintu gikomeye kamera ziri hose hariya ahantu hose. Camera de surveillance turaza kukwereka urabe ingene ziriko zirakora. Hari abantu benshi bibaza ko bidakora nkuko nasanze kenshi ngaha bidakora. Baba bashizeho gusa bidakora mugabo is vraiment is real. Ni kamera ziriko zirakora. Hama rero ushitse aha haba hari umuntu abijejwe akwakira akara ibintu vyawe hanyuma tugaca ngaha tugaheza tukabandanya habace amafaranga ufise yacu yavuga oya iyo wanje nashize hariya mugabo kubera ino saha n'umukaba n'ibindi ntabikuye donc bica bidetecta bikagira aha rero tukaba tugeze ku muryango nyezina aha rero ni kuri reception tugoma twinjire hano kuri akeye twinjira rero batwakire mugabe mbere yuko winjira tubanza kuraka umutekano wacu n'uyu wawe n'uwabandi wubahirijwe. Hama rero dufise entre zibiri hari hiyi hariho n'ijya iduga mugabo abantu bose bacekinga ngaha karibu rero ndakwereke aha rero tukaba dushitse aha rero turashitse receptionist urabona ingene ngaha biba bitunganije erangira ngo yo babwira ingene abikora neza niwe muntu adufasha cyane. Les réceptions ya Samuel's Hope turagira enregistrement y'abakiriya babaje tukabakira d'abord dutegerezwa kwakira identification yabo nimba ari ama passport canke amakaranga muntu kwasanzwe baba ngaha mu gihugu. Après ça turabaha carte nizo zuguruye icumba. Donc iyi carte ibiri automatisé kuri chambre araramo. Bien sûr nta wundi muntu ashobora kuyinjiramo kiretse we canke uyundi tuba twahaye kugira ngo ashobore gutunganya ibijanye n'isuku y'ico cumba. Rimwe na rimwe abantu barakunda kuvuga ngo icyumba tukiriramwe turi babiri mbega mwebwe kubarana ari babiri hari ico musaba na cyane ko babikene ko umutekano w'umuntu arenga umwe mu bucungera gusumba uw'umuntu umwe. Nababwiye yuko umukiriya wese aje
icambere na mbere mbere yuko yinjira muri ino nyubakwa baragenzura ibijanye n'umutekano wiwe tukaraba ivyo yazanye ni naho mwaciye kuri rya scanner donc uwo baba bazananye mu gihe ari uwo bubakanye ego barashobora gusangira icumba hama nawe nyene turakenera kumumenya no gutora ibimuranga nk'uko rero urumva yabibabwiye mwabibonye Yego. d'abord umuntu aje ngaha aye bushobora kuronka abantu benshi baba barasamara urabona ko kajya televiziyo gakora neza nawe wari washize kamera hasi ubanza gusamara uratama akazi urumva ni kugira dusamaze abantu bibafashe hamwe urabona ngaha naho urindirira kugira ngo uwo receptioniste aca kwakira neza bisigura ko ushitse ngaha imbere yo kushikirwa uca wicaruka uca wicara ngaha ukabanza ukaruhuka mu gihe zivura imigongo canke mu gihe bariko baraprinting ibintu vyawe ukarindira ko baheza kugira ngo baguhe ino karata hanyuma bagushiremwo vyose bagushiremwo ino kadi baguhe donc information nkuru ukeneye zijana n'intuze ico c'est très important nasanze kenshi bitabaho mu givyo iwacu birahambaye cyane nuko rero uvuye ngaho oyo ukaca ugenda mugabo turafise ikindi kibanza ngaha aye ikibanza naco ni ciza kubera ko ni kindi kibanza abantu bashobora kuba burarindiriramwo mu gihe baje ari benshi ushobora kuba baje ari famille cyangwa ari delegation y'abantu kugira nabo bashobore kuza barindire ngaha hanyuma hano dufise internet iri rapide cyane ku rwego ruteye ubwoba baravuga ngo nyabugete ngo nta connection iri barabesha mwe mwarayiza bavuga ko atana amazi ahari muganga amazi ntakama niwo wonyene amazi adakama mu gisagara cya Bujumbura mwazanye regidezo yanyu canke naho mwasanye ukundi kuntu hano ntakama twasengene twabikoze uzoza akabura ko bavuze amazi azoca avyandika bimenyekane canke ntazori ego turabimwemereye akabura amazi ntari umuntu azorara ngaha akabura amazi ntari vraiment aca agenda mugabo twarabitunganije no kuvuga aho n'ikindi kibanza ciza cyo kuruhukiramwo service internet urindiriye uri kurasamara uri kurakora utuntu twawe kurinda ko muri kumwe bagira hanyuma rero nabikubwiye muri sango urabona ufise kadi yawe donc n'akantu keza vraiment kano vraiment ni keza gusa n'ahandi ugasanga atari kuri Samuel's Hop karahambaye donc ntugira ingorane yo gutwara ifunguruzo n'akantu ushira gusa mu ntuze yawe biroroshe cyane hanyuma urabona uca uwugurura hamukuguru aho baremeye ikindi cyumba urabona ngaha n'ikindi cyumba hano naho nyene c'est domaine urumva mperenga ayo urabona nk'iki ni icyumba kimwe icyumba cyiza ariko reka tuje muri iki kumbura ngira ngo nico nibaza yuko turacari ngaha nyene twinjiye mu cyumba iyi ni suite nabivuze nabi iyi ni suite ayo urumva umuntu aje ngaha aye abafashe aka karere kose aka karere kose urumva iyi ni suite suite rero urumva igizwe n'ivyumba bibiri byiza vyiza icyumba ca mbere bakibona ngaha aye amatara urabengena apanze urabengena hatunganije ishiza rero cy'amatara n'amatara nakabirya kuri twebwe amatara ahindagurika urabona hajya yakije urabengena hacasa neza hajya yazimije dufite amatara meza cyane ushobora kuvuza n'umuziki ukoresheje itara mu ijambo rimwe turi ufise akantu kavuga nijya ni speaker iri mu itara hanyuma nk'uko nabikubwiye rero urabona ko ni chambre iri climatisée televiziyo byose bikora so aha rero ukabushitse televiziyo irakora ntimwibaze ngo ntizikora zose zirakora ngaha aba ari televiziyo nziza cyane televiziyo nzima aha uri mu cumbi wawe bimeze neza cyane hari mu cumba iwawe kabisa ni wewe wenyene murabona rero akabirya telefone tuba tuyifise iri harya ntiwigura uraza kugorwa ngo bigira gute byose biba bihari garde robe nziza cyane ushobora kugura ukaraba aba ari akantu keza cyane iciza rero uri ku gitanda urashobora kwibona ukabona ntiwigura araba ngo ugende donc urabona ko wikwije cyangwa utikwije babantu uza wumva ngo urumva ngo guhanagure korogate ngo yaguhereze ko ngaha wowe mwabikemo ivyo sivyo gusa urabona twe n'utundi tuntu tubaha tw'amanote utuye tuba turi ngaha aye hamwe n'iyi directive donc biba biri kumwe hama urabona ugiye hanze gato ukibona ya view rero akabariko keza ugaca wicara utekanye
utekanye vraiment atanumwe agukorako ndakunda kwicara nk'umu boss uko nyene rimwe na rimwe ibindi by'abantu bari siro hano bicara ukura wala baba bezuka amaguru bagira erega umuntu wese ujya mu boss ku gatwe kiwe gusa ni kibi kuba mu boss iminsi yose nivyo nkunda kubwira abantu hari gihe abantu bikanga ubu boss akaca yumva ko atakintu kimwe yofa akoze mu buzima bwiwe bakaca barondera n'umuntu utuntu duto kuba mu boss iminsi yose ni bibi ariko kuba mu boss rimwe mu buzima canke gake nawe wowe ubwira n'amaguru rimwe na rimwe akwiye kuba mu boss ukazuragerageza ukumviriza igere bimeze ukicara ahantu rimwe ukavuga uti no munsi basi kuri Noeli cyaragiye kwicara ahantu ndabaye mu boss no munsi ndasorora ndanwa ni buzima nivyo ni sawa mugabo si vyiza kuba mu boss iminsi yose abantu aba boss rengere bicara abantu b'Imana iyo uje muri Samuel's Hotel ntiwicara ukuje nicaye wicara nk'umuntu ari sûr urabibona mukasha muganira business queen poem pokurale turacabana yego nuko muri sange nuko hari ibindi vyumba vyinshi reka ndabereka ikindi cyumba kimwe turacari muri cya cyumba nyene muri ya suite turacari muri twabiteguye neza ko turazi ko umukiriya ashobora gukina ahantu yandika yego twamushira mu ikaramu nziza cyane tukamushiramo n'agakarne ahantu yandika urabona mugatwa turiko turidandaza natwe dushaka ko kameme Samuel's Hope nona ko kaba kanditse neza hari waje yaravuga ati ingira commande mu biro vyanje nzoza ndakoresha Samuel's Hope uva nkako ndakantu keza cyane brand bandanyikura baba ko baradufasha twa tugomba ko ibintu bigenda neza rero tuje mu kindi cyumba rero aha rero turacabana turacabana suite ya suite nyene suite imwe yonyene kindi gitanda kiri muri ya suite nyene kuvuga kubera iki ino suite tuzi yuko abantu benshi bagiye kuruhuka bashobora kugenda nk'umuryango umugore n'abana tugomba rero kiyacumba tuheze kubereka abari cyo umugore n'umugabo iki naco kikaba icy'abana mu gihe bibaye ngombwa iyi suite yegera n'ikindi cyumba bashaka guca bahafata hose kugira ngo bahiharize ino suite rero ni ikintu kizimbutse cyane hanyuma urabona uciye ngaha akamaro k'iyi suite winjira hariya mugabo ugasohokera ugomba ugasohokera ngaha waronse umushitsi urashobora kumucisha ngaha urabona akacaca ngaha kuri aya ma escalier agaca ku ma escalier akagira naho umushitsi wawe urashobora kumwinjiza umucishije ngaha aye ni suite nyene akani akabiro aho abantu nyene baruhukira nk'ubuwe waje uvuga uti nza mugore n'abana nkene ahantu uvugira kuri telefone basinziriye ucuza ngaha aye ukavuga ari byo ukora ugakora haraho wicara n'akabiro ga televiziyo karahari ari conference ugira turafise televiziyo ngaho oye muri rusangi hanyuma urabona hose ko hari climatize ritara rya kaneza gose nk'itara ritara urazi itara gene ryaka gose baryakiriza hehe birancanze mugabo ni itara ryiza cyane ni itara ryiza gose hanyuma urumva urasohoka karafise akabarko ngaha yego ugomvye urasohoka ukigira hanze kujya n'ahandi hanze ugendayo ukaja ngaha aye ugatembera ukigira hanze ugatembera ukabona ingene ikirere kimeze yego wow aba ari ibintu bizima cyane yego cyane turacabandanya tugenda yego nuko hanyuma urabona toilette nyene bipanze bitunganije yego ubiravye neza ucibona neza ko ikwije ibisabwa byose kugira ngo ibe toilette y'akarorero ikwije ama conditions n'ama normes mpuzamakungu urabona dufite chauffe eau no kuvuga amazi woga bishaka hano oya amazi araza ndabibona nawe urabona pressure y'amazi ko ari nziza cyane nta ngorane dufise hanyuma kano gatara karagufasha urashobora kukazimya cyangwa ukakatsa bivanye n'ingene ugomba kwitunganya hanyuma iyi ni isabuni urabona isabuni ko twarabyoroheje ugize ukubusa wajya ko natoye isabuni hanyuma ashobora guca agira akaraba ukabibona neza ukabona neza ko duhagaze neza nk'akarere sinzi ko ubona ibyo turakwereka hanyuma utubuye turagufasha sometime ukaca ugira utuntu nk'utu
hanyuma amasumura tuba twama twashyizeyo toilette zacu rero ziba zisa neza zama zitunganije ugize uko ucubona neza ko hapanze neza atangorane dufise hanyuma amazi arashushe ugomba rero uroga yo hasi ugomba n'amazi yo hasi barabona ingene bitunganye hanyuma ugombye kandi kugira ntaharukireko ugombye urayaduza hejuru ukagira ntuze ibyo ushaka so barangije twebwe tuba hagati hama nkonge nashobora kuyagarukana nkakoresha akarya kandi nashobora gukoresha akandi ariya nkayazimya so baribona ngene tuba dupanze mu ijambo rimwe ni ahantu heza urabona ubuga urumva nk'ubu ugomba ko ugire muze cyane ubugara hama nkaheza nkafata ijambo neza cyane ibintu bizima turacyari muri Samuel's Hope kwa kundi ahandi turacabandanya tubereka ihoteli nziza zima kwa kundi ahandi hama urabona nk'iki urumva ni cy'abadame umudame wese arazi icyo gikora twarabitunganyije amashambure yose ku buryo umuntu ahejeje koga canke agomba kugora imishatsi yiwe kwikamuza byoroha ico ni ikintu gikomeye cyane neza cyane turacabana indutembera muri Samuel's Hotel ni chambre imwe urazi rero ikintu giteye ubwoba iyumvire rero ahantu hose ndakweretse ino suite iki gitanda cyiza wabonye nico iyi suite yose ihagaze ku bihumbi amajana 2 ugacu ufata ibivyumba byose wow nimutanga muraga aho rero twazemwe tugutoranya tugaburira petit déjeuner mu gatondo urumva ko tuba turi abantu bazima tuba tugomba ko umuntu wese atera intambwe reka iki kintu abagisubize hariya iyo bagikuye no kuvuga ico kintu kirahambaye hano hantu n'ahantu heza Bujumbura je souligne bien Bujumbura hano hantu ni heza cyane neho hantu hambere heza nuko twashizemo tapi barabona aho duhonyora matapi nanyura ko ari sawa tugura rero ku majana 2 urumva hari ahantu nagiye chambre imwe banyakasa $100 $120 $150 urumva amahera ngene ubungana ukacura ahantu ntibiba bigenda neza aho ni vyumba ni suite ya 200 iyi suite icyumba gisanzwe naco kiba kimeze gute muri Samuel's Hotel icyumba gisanzwe kandi yanje sinzi ndayifise icyumba gisanzwe ngaha kamanda kwereke kino kwanza kino kindi cyumba ugiye kuraba kino cyumba naho nyene ucubona televiziyo ibihari kandi irakora ibihari urabona ko televiziyo ikora no kuvuga ushobora gukora icyo ushaka ngaha cyose so aho byose ndabigaruka ko urabona ko climatize raba setting yavyo iciza ci chambre nayo urabona iri hejuru d'abord raba ngene uraba kuri piscine uhagaze ngaha neza raba ngene ubona imisozi raba ngene ubona akayaga sinzi ko cameraman yoza ngaha akabona ingene haba hameze hano hantu ni heza cyane urabona utumbereje hari agatumberezaho kamera ucubona neza ingene haba hatunganijwe neza ico kirahambaye cyane hanyuma akabijya k'ishambure nuko ushobora gusohoka hanze balcon kaja hano hanze cyo habona hanyuma gaheza ukicara urabona ko hameze neza ushaka kwicara ufise umutumire wawe mushitsi byose bikagenda neza donc urumva Churaba rero iyatambara uri kuraba kajya kayaga. Uraba Tanganyika vure. Uri kurabira ngaha. Urabona ingene hano hantu hasa neza cyane. Neza cyane. Hano hantu naho kuruhukira utarahaza kwaryama ntambaze. Amashambure mutagiye murayafata muzoza muratonda tubashira kuri waiting list y'ukwezi kose. Iyi ni salle de conférence. Conference room ngabo atari yabose abantu bakeya benshi nakweretse aho tuyigira hari hasi. Ushitse rero muri no salle de conférence urana nagasare keza gose k'abantu baba boss bari kuravuga. Abantu batikorako. Abantu bazima vraiment bicara ahantu heza hagutse hatekanye
hashobora kuba rero ari confisade ahantu bagira utunama tw'abantu bake Yego. urumva nakabantu 8 turashobora kongeramo n'izindi ntebe mu gihe bikenewe umugabo urumva ni keza cyane kuko abariko barakorera ngaha bafise access kuri internet bafise screen dushira hajya bagomba kugira video conference bikaba ari ibintu vyiza cyane turayikuraho mu gihe bidakenewe canke mu gihe abayikene tukayizana aho naho dushobora kugira umva rero na twatubanza duto nkujya musheri wawe wo mugira surprise ukacumuzana ngaha aye kuri birthday yiwe wateguye abantu 8 biyubashe Yego. mukaca mukorera ngaha aye urabona ko bari ikintu ciza cyane Fata inseri. bavyita mu Gifaransa ngo ni kuri terrasse ni hejuru raba rero no view uvugisha ukuri ibujumbura ahantu uzoronka ino view nk'iyi ni hehe nta handi atari mu Nyabugete vraiment nta handi uzoronka view nk'iyi atari mu Nyabugete niyo honyene ushobora kubona imisozi yegamiye iharamiye igisagara arana raba nkaha ruziba za Kabezi uri kuragenda hari rajya misozi tambarare rabi inkengere kiyaga niho honyene ushobora kubona ikiyaga hanini hashoboka kuva muri Kongo kugenda urabona ikiyaga ukagera hariya no muri Rumonge tugomba kuhabona turi ngaha urumva ko ari ikintu gikomeye cyane n'ahantu rero kuruhukira hano hantu ni heza nkabwira abantu bose rero ko boza kuharuhukira nta kindi yego Turacari ngaho nimba atari banga hano kandi twakorera araba nk'utu dutara vraiment design nayo irasara abari kwiyemera kwaje ndiko ndabivuga mucavuga ko niyemera mu Abarundi bacavuga ngo tureme oya urirata akuzwe ni Abanyamerika barirata je rero ngeso yaramfashe rero je ndirata akuzwe ni kamuri ntidandaje nta uzondandaza jewe nyene je nigira marketing jewe rero ndiko ndabwira abantu bose baba mu Burundi n'ababa hanze la diaspora en general kugira ngo bose bumve ko bataje hano muri kino kibanza bazoba bahomvye bose baze hano kuko harazimbutse hasa neza service zo mu gikoni nuko utaraze babwira ni vyiza cyane baraza kwibona tuko turafungura ivyo tuko turafungura neza cyane voilà kwa dusene wasoze nimba atari banga ngaha mufise abakozi bangana gute mu mwahaye akazi abene igihugu bangana gute aha dufise abakozi 23 bakora hano yego kuri Samuel's Hope Hotel wow muga Samuel's Hope Hotel Samuel's Hope razi ko ari ikintu kinini nakubwiye ko harimo ikizere yego dufise abakozi muri Samuel's Hope 103 wow donc ubuye turiko turakora cyane tugomba gushika kwa bakozi 1000 niyo ntumbero dufise mu myaka ibizo dufise abakozi 1000 haraba diaspora benshi mu myaka ya kera babona ko kuza mu Burundi ari kuza kuryohe kubita inoti navyo ni vyiza ariko turiko turabona aba diaspora bamwe muri ko murashaka je uretse ko baza gukubita inoti erega n'aba diaspora ntisigura ko bose bafise amafaranga ifo ko mu vyumva erega hari bantu babibaza ngo umuntu ari hanze ngo afise amahera nkunda gutanga karorero uwo ugiye muri vacances ugakubita amacupa amacupa 2 ku munsi mu minsi 5 ubunywa amacupa 10 kandi warabiteguye vacances y'umwaka umwe gusuronka ari mu mwaka kameme nawe ugiye muri vacances wateza kuryoherwa niwo kwiye mugabo uri kuraryoherwa mwajya amacupa 10 nyoye ntivyerekana ko ukomeye hajya rero abantu bose yaba ku munsi dusorora nta mugwiza atunga ngahe Burundi ndabona asorora imiliyoni 2 ku munsi canke umiliyoni n'umwe ku munsi iminsi yose yoca homba mugabo diaspora tuje dufise kameme igihumbi c'amadolari nateguye kurya mu kwezi ndi Bujumbura so ni miliyoni zingahe ari ukuzirya gusa biboneka ko nkomeye biboneka ko nkomeye baza ko urumva irya niba bahe none sinaje muri vacances inyuma y'iminsi mike byo nagiye nisho tumara abantu rero bibwe benshi nago bace mbwira abarundi bavyumva kuba uri muri diaspora kuvuye hanze ufise passport ya Amerika ya Canada hehe ntibisigura yuko ukomeye ntibisigura ko ufise amafaranga oya hari abantu bitagenda uko vyaragoye nico gituma benshi bibwa ngaha bakahenda ngo Esther niwe yabiririmbye yahuye n'aba diaspora so nukuvuga sometime agomvye gucamwe baragucamwe mu ijambo rimwe rero Samuel's Hope sivyo gusa turi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi turi muri transport turi no mu gisata c'ingenzi hariho n'ibindi bisata rero buca tujamwo very soon ico nemera gusa nuko mbwira umurundi wese ahari kugerageza gukora no gutangura ingorane abantu benshi bagira ni ingorane yo gutangura nakubwiye nahereje guca bugufi
uca bugufi ivyuzi ukafata nk'utabizi kugira ngo uronke ingene ubaho nta kazi rero kadatanga amafaranga nta kazi katotungisha umuntu kiretse wowe ubwaye akazi ivyo nkunda kubwira abakozi banje abakozi banje ndababwira ijambo rimwe ngaha aye nuko twese ngaha turabasuku na jewe ndimwo abasuku biki umukiriya nawe ni umwami bisigura yuko ngaha twe tugufata neza cyane umuntu wese vraiment agize complaint akidoga nashizeho nimero yanje ngaha aca mpamagara ntitwene ko abantu bidoga kandi ukine ko akazi tugakora twese mbonye isahani ngaho umukiriya yaje kurya sindindira ko umukozi nje ndabikora kuko urumva mbanze neza icyo ndiko ndakora mwe byo guca ubugufi urumva umuntu yabaye mu boss imyaka yose abonye isahani umukiriya yariye kacamagara ngo mwe baje ngo ntimubibona mugabo simisozo mu boss urayitora ukayitwara mu kibanza hama ibintu bikabandanya nuko tugomba dushira abasozera yego nakaye kajambo bobwira abadiaspora ko radukurikirana nakaye kajambo mubwira abarundi babona umenga ntibishoboka ko umuntu atera imbere mu gihugu atagiye hanze nabivuze cyambere nuko abarundi bose bomenya ko nabivuze rero kwisi yose isi ni imwe aho bogutereka hose udafise umutima wo gukora no kurondera ngo uce bugufi nta na kimwe ushikako nagwaye akaruka abantu twahaye amahera mugabo batigeze bavamo ikintu gukengera umutahe we ntushobora gusaba umutahe w'imiliyoni 2 utoshobora kudandaza n'amagi naguha akaruka amagi urumva udashobora kunyereka project ukora mu 500 nubona aho no guha miliyoni 10 ntaco wokora ariko ari abantu bagutse avuga ati je nkora ibintu biri big nabo niba baga Samuel abo nabo ntushobora kwaguka kuri rimwe ntushobora kuvyuka wagutse ngo je ngo rimwe nakubwira vyo kugaya akazi ari umuntu akubwira ngo je ngwe uvuze gute ngurangaye ngo ndandaza amagi jewe ngo wamuhimbiriwe akaca gutuka kubera umubwiye ati mvuze ugasanga umuntu umubwiye ko yodandaza amagi canke yokora ubutaxi vero akabona yuko umukengere je nakoze ubuzi bwinshi arakana ntakubwiye je nabaye mu taximan naratagisa muri Amerika narakoze veyo ndakora lift ndakora Uber ni kakazi kagira gatatu rero mvuye ku kazi jewe mbere ko nshika muhira nabanza guhitana nk'abantu nka 10 nk'amadolari 50 nkaca ngenda kuryama no kuvuga ugomba gutera imbere bwa mbere ni ingene ukora aha ariko ngaha nasanze Burundi abantu bose bagira ngo akantu bitanga agasieste ngo bagenda ngo kuryama mu masaha y'akazi je narumiwe uri ku kazi utwarindya utwara ibintu vyose uriraho nyene uva ku kazi utaha setu ufashe imita 30 niyo maga amasaha 2 na 3 donc cyumva yuko umwimo ushobora kuba neza nico gituma rero jewe mvuga nti umwe wese ahari mu kazi nakore ashiremwe inguvu ntibisigura yuko twebwe aho tugeze ari kubera inguvu zacu oya ni kubera ugushaka kwacu ariko kandi tukabifashwamwo n'Imana kuko Imana niyo itanga ubuzima Imana tukuma tuyiha ikibanza cya mbere mu buzima bw'umwana w'umuntu muga Imana ishaka kuguhezagira utari kurakora hariyo ivyo navuze byo kudandaza amagi ariho uzohezagirirwa aho nyene akaba ariho hezagirirwa kubera ko hazoza umuntu agukura hanavuga ati kubera umu intellectuel nkora abantu nahaye akazi ngaha nasanze bariko baraponda donc igipondo racumva baponda udongo bari mu bantu baba yede maso ngaha bariko barakora afise ama diplome ndavuga nti kame umuntu afise diplome ya kaminuza akaba ari karakora kano kazi ubu muntu nuwo gushigikira uyu muntu arakunda akazi uyu muntu arakomeye abo ucubakura ukabazana ahantu nko twavuze wewe cuza wowe urabishoboye urumva niko ubuzima bugenda mu ijambo rimwe yataponda ntimwari guhura eka nimara kubwira nti uzohezagirirwa ku kazi amaboko uri kura ariko bijya byo kwama uri kwibarabara hari amadiri ngaha menshi nabonye abantu benshi bakora urindi irya diri bijya ntibitunga umuntu eka ifo kugira akazi bukemera ntacu gacakara mugabo kabuzi yuko ejo uzovamwo ikindi kintu mu ijambo rimwe rero akandi kajambo nobwira abarundi nuko Samuel's Hope hotel cyane cyane no musiko niyo tuko turavuga ibindi bisata ntitwe turabyihoza muri hotel tubabwira yuko dufite ama service meza hama ico tubemerera nuko umukiriya afashwe nabi twebwe turamubwira ati mbere no kuri hanturi ifoko tuza kumenya icyabaye kuko nta kamaro ko kurihisha umuntu hama ntumukore service bari kumuha tubimenye ku vy'ukuri turamubwira ati tubabarire n'amahera yawe ntaco uzogaruka hanyuma mugabo cyo ngomba kubwira abantu utaraza muri Nyabugete ya mbere kuri Samuel's Hope Hotel aza haryame umunsi umwe aharuhukire
abone akarusho n'itandukano biri hagati y'abantu umutekano mwiza aho uryama heza internet nziza ya mbere mu gisagara ca Bujumbura idacika ifise speed iteye ubwo amazi ashushe n'ayakanye kandi adakama kuko hano nagiye nsanga arakama nsanga kandi adakama amazi ntakama kuko mane bahezagire rero utaje ntacyo mugabo abagomba gukora imanza turabafasha ikindi no kongerako turafise programa yo gufasha abantu bava hariya muza Kamenge muza Carama hariya hirya gose turafise bisi izo ziratora abantu bagomba kuza gutemberera ngaha tubakura mu gisagara ubwa twe tugomba gutera amakuru Samuel's Hope no munsi tukabatora hanyuma bahejeje tukabasubizayo kugira ngo urugendo rwabo turufunyafunye ariko baronke service n'ingya zibereye nuko ndagushimira cyane Samuel mwakoze mane bahezagiye ego reka nabashimire rero nibaza ko uvuga hari urubanza ntari ndarabaza mwamaze kumvuga ari nyabugete ya mbere jewe kuri mikoro juste gala Academy for Morisa ya Black Machine Black bano camera ari musaza mukaba turindira biza vyose cyo kumukora kumbigo vyose urabaza bye bye ciao la vista ulaoshilo mushilo hushla none